uyu muntu This one. kugira ngo mwese mwumve ko Imana igomba bagirire neza. This is not the Lord is to be kind to all of you. Waje 20,000 zishoboye kugukoresha icyaha. Zarankoresha cyane. Zarankoresha cyane kandi 20,000 zaragukore. Munyumvirize neza natinya gushinga inama. 20,000 kugira ngo ayaronke. Yarakora icyaha n'uwari kuyamuha akamuhinduka. Siziko mumvise ibyo ndiko navuga. 20,000 zatuma akora icyaha kugira ngo ayaronke. Ariko n'uwakimukoresha akayamwima. Ariko nagomba ndakubwire uwayamwimye ubu uyashoboye kumuhemba nabo babana n'ababanyi biwe. My Jesus. Iyo nayo iba yaho mu izina rya Gari. Uko niko yaje muri quartier set muravyibuka. 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 Ha? Warurushe senga Imana ntamagare kuko umuryango wari waramvumye harageze kubaganduka kuri papa wanje umuryango waramvumye ariko ubu bantelefona bambye no niboreka gutelefona gisuna fana ngo kidogo now come on prophets mumvirize bino bintu Imana yakoze turekane n'umushara kuko uwuvuze ayamana bagusaba ideni navyo dukeneye amasaha tugende wamaze kugura iki icambere umaze kugura iki unanigwa no gukoma amashi umaze kugura parcelle zingahe zingahe zitatu waje n'amaguru cyane mbega waje guti aje ni moto ni akazi barayinyongera ufise iyawe no kukazi bagwa imodoka y'akazi kana prophesy nimba prophecy zidakora bazuja nimba prophecy zidakora bazuja zirakora cyane papa muramkumbuka muramwibuka muri seti yazananye na niwe yaramuherekeje yakuzanye wowe ugwaye mu mubiri nawe ugwaye mu mufuko aso we yaraguherekeje shirike ganza yeje uvuga ngo ndakunda Yesu vuga nduwa Yesu ukunyene utangaje kuri wa Yesu Yesu yamukoreye Maiga kwino agiye kugukorera kabiri amen aho ibaye nini agiye kugukorera gatatu agiye kugukorera kane yazananye na mama Debora You came with that woman. Oh, donc niwe wari ugwaye ucubwira tugende ku mukozi w'Imana yego navuga ngo dupfe kujayo yego ashitseyo agumayo wewe uramubwira ngo kumenga urafise ikibazo ndamubazaho acabwira ngo nta na kimwe ambwira ko atakibazo afise yego yara kandi agifise era afise ishirahamwe ry'ibibazo sivyo gama yafise association y'ibibazo ashitse kwa kabiri umugabo wacazana abantu baje abantu nyine bambara ibintu byirabura Debora ashitse niwe aciye amubwira ngo mama ngo hari ibintu ngo byace ngo bamukama makayi ngo byirabura mugubya cyarabimbi nje ndavuga nakira telefone muvugana na data ucuma rendezvous wewe cyane mu rendezvous ujya nyene yego kuri telefone yumvise dossier ndavuga iyi ni urgence yego aranambwira ngo ambwiye ngumvire audio ngo nkandagira ngenda muri West kugirayo namubwiye wamubwiye ngo reka kwandika nuva byihuta ngo mugirire ngo gira audio ngo mbwiye ngo ngire audio ngo nenda ikorere ngo ko hapa nyine tigenda muri toilette umva ma audio numviriza ayanda abafuruse okay ndiko ndarondera igituma ntaravyibuha ariko naco ndaheza cy'ubuzima bwanyu ndaheza cy'ubuzima bwanyu ndaheza cy'ubuzima bwanyu now Prophesy. Okay, ataja muri toilette kundungikira audio. Abandi bagenda kuri Western Union. Okay, bandanya kuri audio muri toilette. Hama? Kumarandebo ya Sizere mu gato. Ndambwira zinduke Sizere na kica kirabana mu gitondo. Araza. Acaza muri set. Okay, tubandanye kuwaje. Hama? Mwashe munyakira muranganiriza. Uca mumbwira ati hari le 6 décembre 2019. Ukabona umuntu arafashe itariki umenye ko haba habavye. Uca mumbwira ngo tuje mu masengesho y'ukwezi ngo après un mois ngo uzobona gitangaza ndakurungika amasengesho y'ukwezi yose inzigo na Dadi nikifungo ngo kabiri mu ndwi iteri jambe kabiri mu ndwi nje ndiko ndibaza ukuntu agomba kwicumu ukwezi kose nyuma y'ukwezi nagarukanye ntahe nayo nishuwe ku mutwe n'abahaye Jesus
amashyi. wewe rero wari kurabaho 20 ari gitangaza no kuyaronka bitabaho ubu umuriyoni si problem Now, 1 million is na not 5 problem. million si problème. na Na zitanu si kibazo. na 5 zitanu million is not problem. na zitanu si kibazo Rabino, guma uniganira kugororokera Imana iriya ile oile ba mu mwaka uheze ariko warasohoye ukuguru ucika ufashe ingingo zifatika kugororokera Imana this year a big surprise is coming Amen. ikirite nini raje? nanse kuvuga vyinshi but this year uyu mwaka My God, amashyi menshi cyane kuri Yesu Kristo na muhemu. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.